ndabona bikwiye kandi urukundo nirwo rwazanye Yesu kucunguza urupfu rubi kuko arankunda ndabizi neza nanje ndamukunda ndabizi nezerewe ko Yesu arankunda nezerewe ko Yesu ankunda ndabona bikwiye nezerewe ko Yesu ankunda arankunda nezerewe ko Yesu ankunda ndabona bikwiye kandi urukundo nirwo rwazanye Yesu kucunguza urupfu rubi kuko arankunda ndabizi neza nanjye ndamukunda ndamushima nezerewe ko Yesu ankunda arankunda nezerewe ko Yesu ankunda ndabona bikwiye nezerewe ko Yesu arankunda nezerewe ko Yesu ndabona bikwiye uyagire n'abandi bakurinda hanze nahoze ndagushimira uyagire n'abandi bakurinda hanze Yesu kiza bwawe imbabazi zawe ubuntu bwawe igikorwa cyawe wangiriye ibyiza bitagira ingero bagushimira uyagire n'abandi bakurinda hanze bakurinda uyagire n'abandi bakurinda hanze Yesu kiza bwawe imbabazi zawe ubuntu bwawe igikorwa cyawe wangiriye ibyiza bitagira ingero bagushimira uyagire n'abandi bakurinda hanze igikorwa cyawe wangiriye ibyiza bitagira ingero bagushimira uyagire n'abandi bakurinda hanze muri byose na hose nimwame mukenguruka kuko ari cyo Imana ibashaka ko muri Kristo Yesu nyene cyubahiro Mana mushobora byose nyakubahwa cegera cy'umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD ba nyakubahwa mugize inama nkuru y'inararibonye n'abatambukanyi banyu ba nyakubahwa mugize ubuserukizi bw'umugambwe nyaniteka mukuru w'inama nshingamateka n'umutambukanyi wanyu nyaniteka umukuru w'inama nkenguzamateka n'umutambukanyi wanyu nyakubahwa mushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi n'umutambukanyi wanyu nyakubahwa muhuza w'abarundi n'umutambukanyi wanyu nyakubahwa mugize ibiro by'inama nshingamateka na nkenguzamateka nyakubahwa bashingamateka nyakubahwa bakenguzamateka nyakubahwa ndongozi murongora inzego z'ubutungane nyakubahwa buramatari w'intara nziza Gitega watwakiriye ngaha nyakubahwa ndongozi zinyuranye mu bisata by'igihugu nyakubahwa munyamabanga w'umugambwe CNDD-FDD ngaha muri iyi ntara nziza Gitega n'umutambukanyi wanyu nyakubahwa mwese
murongoye ibisata binyuranye mu buzima bw'igihugu cy'u Burundi n'abikorera utwabo, mwanyakubahwa mwese bene gihugu mwaje muri iki gisabisho cyo kuri uno munsi. Ubwa mbere mbanje kubaramutsa amahoro y'Imana ibane namwe. Ntivyoroshe muri iki gihe yuko umuntu yoronka ijambo avuga kiretse ijambo ry'indemesho, indemesho kuko twese turagandaye. Iyo tugandaye rero ni igihe c'amageragezwa, ni igihe haba ibitsitaza vyinshi, kuko umutima naho wokwemera ukavyakira, umubiri uguma nawo uremereye ugahava ukaremera umutima. Nico gituma atabundi buhungiro mu bihe nk'ibi tuba dufise atari ukuja mu Mana tugafatanya igisabisho kugira ngo dutsinde amosha mabi, kuko igihe nk'iki nico gihe c'umugwanizi Shetani. Rero ndakengurukiye cyane umugambwe CNDD-FDD wamaze kutumenyereza igisabisho nk'iki gihuza amadini yose ari mu gihugu cyacu, ndetse kiri mu bimenyetso bikomeye sogokuru wacu yadusigiye. Baratoye icivugo ciza, icivugo cyo gukenguruka, dukengurukira Imana mu bihe ivyo ari byo vyose. Imbere yuko rero nagira ngire ico mvuga, reka n'ubundi subire kubagora, tubanze duhaguruke umwe wese agira agasabisho ashikirije ku Mana muri ibi bihe turimwo. Murakoze cyane. Ubwa kabiri nagomba mbanze ndabashikirize indamutso y'umuvyeyi wo muhisi sogokuru Mama Buntu, yantumye ngo ndabaramutse. Yari yipfuje ko yohashika, ariko mu bihe mwene ibi utugorana ntitubura murabizi, ariko yavuze yuko yifatanije natwe mu gisabisho, kandi nawe nyene yaturemesheje avuga ati dugube dukengurukira Imana, ntitube nk'abantu bijiriwe nk'abatazi Imana, nk'abatazi yuko vyose ari integuro y'Imana. Koko nk'uko yabintumye, ibi byose turimwo ni integuro y'Imana. Nagira sabe mwese bene gihugu, abarundi twese, ko twokwifata muri ibi bihe koko nk'abantu bamenye Imana, bazi yuko Imana ifise indinganizo. Tweho rero dukwiye no kunezerwa cyane, kuko Imana yaratugiriye ubuntu. Yaratugiriye ubuntu kuko ibihe nk'ibi twari kuba turi mu mwijima, none Imana yaratugiriye neza, iturungikira mpwemu nziza iduha umutima wo kurema. Twese rero twaguma turemye. Ibi turimwo koko n'indinganizo y'Imana. Nagira gatoyi ndabibutse kugira ngo mubone yuko koko iki gihe ari ico kengurukira Imana twe turabarundi ku buntu yatugiriye. Sogokuru wacu ntiyagiye mu buryo busanzwe abandi bagendamwo, kuko Imana yarabiteguye neza iciye kuri we nyene, yayisavye iramwumvira. Murazi neza yuko kuva amatora y'ibihumbi 2015 aheze
twese yaciye atumenyesha kandi turavyemera yuko manda yo kuva mu 2015 gushika mu 2020 ari manda y'Imana. Koko yaciye manda y'Imana kuko uravye Imana niyo yaciye yakira ubukizigenza mu gihugu cyacu. Ivyo yavuga vyose musubiye inyuma mukavyumviriza mukabizirikana musanga yari mpwemu y'Imana kuko ivyo yavuga vyose vyaca bishika. Murumva ko atari umwana w'umuntu ameze nkatwe, murumva yuko yari yamaze kuja mu mpwemu y'Imana. Imana rero iramuyobora arabitegura ingene azogenda kwicarana nayo atuvamwo. Koko Imana yarabiteguye, abarundi ntitwakwihebura kuko tuvuze ngo twihebure uwo cyayumvira naho ko Imana ari yipanga ibintu iyikimuhamagara kijya gihe naho tuba tugeze hehe. Twiyumvire niyo yakivuga iti ngo wicare ngaho impande yanje tugira dutangura amatora, mwibaza ko vyari kugenda gute? Ariko Imana iramuyobora, iramubungabunga, iramuhamagara meza, aratunganya neza igihugu gushika naho atunganya n'uzosigara araremesha abarundi. Je nagira ndababwire jewe yagiye yashikirije icumu ndavyemeza. Yarashikirije icumu, arashikiriza isezerano Imana yahaye abarundi, ararishikiriza kandi arambwira ati nawe kurya narigendeye nawe uzurigendere. Aranshikiriza novuga nti niyo koko niryo cumu yashikirije kuko yarampaye ubutumwa tuzoza turahanahana twese. Nuvuga ko igihugu cyacu isengesho twagize tugasaba Imana, Imana yaratwitavye kuko yagiye mu buryo budasanzwe. Muravyibuka twari ngaha nyene aho imbere y'igicaniro aho yasengera indongozi nshasha zatowe, agasengera n'indongozi bakoranye, kandi akavuga ati agatanga impanuro zitari nke, akanavuga yuko ahejeje kutwatira hari ngaha nyene. None ga yemwe iyo Mana yakoze ivyo vyose ntitwayikomera amashi. Eregi atasiga aturemesheje uno munsi turaturi mu kajembegete. Ubumwe wese abariko yiyumvira ivyiwe, mugabo raba abarundi twese turaremye. Ubu rero ni gihe turavye ingene bimeze, ni gihe cyo kugira umwizero turavye ingene tumerewe. Sogokuru wacu nyene cyubahiro Petero Nkurunziza adusize heza, kandi nawe agiye heza kuko yari yarahakoreye. Ntitwomukurikiza rero amarira, kandi tuzi ko agiye heza, na twebwe adusigaranye igihugu ciza. Sogokuru wacu yaratwungiye ubumwe, yatungiye ubumwe mu gihugu cyacu kuko wewe yari yatoranye igihugu cyabaye umusaka. Abarundi batari bagikundana, abarundi batakunda igihugu cyabo, abarundi batari bafise umutima wo kubaka igihugu cyabo. Ariko yarabanje arakuraho amacakubiri yari yaramunze igihugu cy'u Burundi. Hari amacakubiri y'ubwoko, arasaba Imana iramufasha, aratuja imbere, araduha akarorero, ndetse
yaduhaye akarorero koko kuko ari mu barundi bakozwe ko n'amacakubiri y'ubwoko, kuko yabuze umuvyeyi wiwe muri izo njyane zabaye mu gihugu cacu. Yarafashije Uburundi turava mu macakubiri y'amadini. Kw'isi ni ibihugu bike amadini ahurira hamwe akamara iminsi ariko asengera hamwe. None nimurabe ngaha mu Burundi twese twaratahuye kumwe kw'abakera yuko dufise Imana imwe rudende, twese tugahurira hamwe turi mu madini adasa, mugabo twese twasanze dusenga Imana imwe yadusigiye ubwo bumwe mu madini. Nimurabe ingene mbere turiko turubaka n'igicaniro kizoguma kibungabunga isezerano Imana yadusezeraniye twebwe abarundi, twese tuzohora duhuriramwo turi amadini yose tukengurukira iyo Mana twongera tuyisaba. Yaratwungiye ubumwe hagati y'abakuru n'abato. Aho hambere ubaye umukuru wabukizi wanyu wacuruhukira Bujumbura, yaratuzanyemo ubumwe, arakundisha indongozi wabo, barahubaka baguma bafitaniye ubumwe budacikana n'iyo bataye uruzogi. Yadukundanishije atwungira ubumwe mu bikorwa rusangi. None asize igihugu cacu ubumwe bwigaragaza atari ubumwe bwo kumunwa. Sogokuru wacu yadukundishije igihugu. Abarundi twari bagiye ko turi abarundi, aratwigisha kuzirikana igihugu cacu kugira ngo dushobore kugikorera. Yaratwigishije kwiga igihugu cacu caremwe n'Imana kandi ariyo tuzokwama dushira imbere mu byo dukora byose. Aratwigisha gusenga no gukenguruka. None rero nimurabe uravye mu 2005 gushika uno munsi igihugu akidusigiye gisa gifise ishusho nziza cyane. Yarakoze ibikorwa bikomeye cyane kuko Shetani yari yariziziye Uburundi. None asize abaciziziwe na Shetani ari bake cyane. Erega biziziwe na Shetani baracariho, kandi tubandanye gusenga tubasengera kugira ngo nabo nyene iyo nyosha mbi ibavemwo. Ubu Shetani biraboneka kuri kurava mu bantu, kuko iyo bitaba ivyo ubu yari guca yiganzira Uburundi. Mugabo murabona yuko dutekanye. Abiganziwe na Shetani nabo no kuguma tubasengera tubahanura, kandi turazi neza ko tuzobishobora. Sogokuru wacu adusize tutari imfuvyi, kuko yasize aduhaye Samuragwa kandi aramubashikiriza mwese. Mu Burundi bwose ntataciye, ariko arabereka ubuzosigara araduza ikivi yari yatanguye. Kandi abarundi bose ndakenguruka ko bafise umwizero, barafise umwizero wakazoza, kuko twari twaramenyeranye twese dusangiye ijambo, dusangiye n'ikivi. None rero bene wacu Barundi, uno munsi harageze ko tuzirikana iragi yadusigiye kugira ngo ntirize ribe imfagusa. Ivyo yadusigiye ni vyinshi, akaroro yaduhaye ni kenshi, ntitwabivuga ngo tubimare, ariko nagira ngo ndababwire yuko icambere rutegerezwa kuzigama iryo ragi giwe. Ikizoranga Abarundi yuko twazigamye isezerano Imana yari yamusezeraniye ko twasigaranye koko iragi giwe. Ikizoturanga rero ko twabaye abigishwa biwe beza, nuko tuzogumya ubumwe adusigiye. Ntihagire umurundi azosubira kwiyumvira ubumwe. Duhamagare mutima mweranda n'abagifise imitima igumye
ibafashe baronke imitima yoroshe dushobore kwengengana mu bumwe nk'abavukanyi. Murazi yuko hari shetani nta kindi rondera atari ikitandukanya abarundi, mugabo umutima mweranda yaje nta kindi tuzokora atari kurondera ikiduhuza. Nihagira ivyo twopfa kuko turi kw'isi, twengengane duhanurane, mugabo ntituze dusubire gucanamwo. Ikindi kizoturanga yuko twagumije iragigiwe no gukunda igihugu. Ntituze twemere uzosubira kudusamburira igihugu cacu, ahubwo iki gihugu cacu tucubake, dukunda igihugu cacu, dukunda abarundi bene wacu, niho tuzoba tugumije iragi rya sogokuru wacu adusigiye. Ikindi kizoturanga nuko tuzoguma ku kivi, ndetse niryo jambo rya nyuma yadushikirije ngaha nyene, yavuze ati mwubake mugavye. Arazi ko Burundi ari igihugu kiryoshe, igihugu amakungu ahurumbira, abafise igikenye mbere bashaka gutwara ku nguvu, ariko yaravuze ati iki gihugu kizotubera umugisha, nitucubake kandi tugume tugihagarariye kugira ngo ntihagire abazokitwononera. Rero kuri iryo ragi ryiwe tuve hasi twese dukura ubunebwe. N'uwari afise ubunebwe avuga ati kubera iragi rya sogokuru Petero Nkurunziza, kuva ubu ndakuye amaboko mu mpuzu nje ku kivi, twubake igihugu cacu dutera imbere. Murazi yuko twahamagaye Imana muri Burundi kugira bariyo nyene yifatira ibe kizigenza w'abarundi, nayo mukaba muzi yuko Imana idakorana n'ibinebwe, Imana ikorana n'abahizi. Rero natwe tuba abahizi twese mu iterambere. Muri urugendo turimo rero, nkuko nabivuze, yarasigaranye icumu, no kuvuga yuko yaravuze ati ivyo abarundi bizobagora murabaza uyu nshikirije icumu ndayishimiye. None rero murabona yuko kurongora igihugu atari igikorwa coroshe. Nagira ndabasabe yuko abarundi uko twengengana aba ariko tugamburukiranira, tugira umutima ukumva ko twese twogira urunani tukubakira hamwe igihugu cacu twese, kuko twarabonye ko turi kumwe bishoboka. Nico gituma nagomba kubasaba yuko twese twogira urunani, koko ibibazo bidushikiye tukabitorera umuti twese turi kumwe atagutatana. Nagira ndabasaba ikindi ca kabiri ko mwobandanya musabira ku Mana, kuko iki gikorwa nticoroshe. Kwiyumvirira abantu igihugu cose ntivyoroshe, kuko umwe wese arafise ivyiza akeneye, uwundi ivyiza akeneye. Kugira ngo vyose ndabibone ntivyonyorohera, muga ndabasavye musabire ku Mana kugira ngo ndonye ubwitonzi bushobora gutuma mwese ndabatunganiriza ata mwana n'ikinono. Gusenga no guhozako ijoro n'umurango dusenga, kandi dusengera igihugu, dusengera bene wacu abarundi, dusengera n'indongozi. Mu guheraheza nagomba gusubira gukenguruka, nkengurukira umugabo CNDD-FDD wateguye iki gisabisho cyo muri iki gihe kigoye c'ikigandaro, kugira ngo twiyegereze kusumba Imana, kugira Imana nayo ituremeshe. Ni muri iyo ntumbero nagomba gusaba abagumya banga iyo bava bakagera yuko iri ragi sogokuru adusigiye twomara iminsi 30 turizirikana, turabiragi kugira ngo ntituze duhemuke, ntituze tumuhemukire. Ahari we wari kumwe n'Imana, duhemutse Imana izoba yabibonye
kandi icyo gihe Imana nayo izotugirira kumwe kw'abanyisirayeli bagenda imyaka 40 aho bari gushobora kugenda iminsi 40. Ndabasavye rero abagumya banga mu mariyo minsi 30 muzirikanira gigiwe kugira ntituze twigere turitirimukako. Reka nkengurukire mwese ndongozi zinyuranye mwaje kwifatanya natwe, mwaje muva mu mihingo myinshi y'igihugu. Nkengurukire cyane cyane abashitsi abatumire batari no mugambwe CNDD-FDD babonye yuko twese tugize umuryango umwe, turi mu gihugu turi umuryango, hanyuma bakaza nabo tukifatanya ngaha twiyegereza Imana gusumba. Aha tuhakuye imigisha, tuhakuye kurema. Ndabakengurukiye cyane rero abavuye kure n'abavuye hafi baje kwifatanya natwe. Ndakengurukira mwese bene gihugu mwaje kugira ngo tube turaremeshanya. Ndabipfuriza yuko uwo mutima wo kurema twaguma turemye, ntitwirondera akantu nakamwe gashobora gutuma ibi bihe bigoye tumererwa nabi ku mutima. Mugume muremye. Meraheje rero nsaba Imana mushobora vyose, nyene urukundo, nyene impuhwe, yaravye giza Burundi ikatugirira ubuntu, igume ibahangaza mwese. Imana ibahezagire. Murakoze. n'umubyeyi wacu nyene icubahiro umukuru w'igihugu cyacu cyiza cy'u Burundi. Amashimwe cyane tumushimira. Hanyuma turaja gusengera ibintu bitatu. Turashima Imana ku byakoretse byose. Tuje kujana rero muri gisabisho tugiye gusenga Imana mu izina rya Yesu Kristo. Turagushimiye Mana data wa twese uri mu ijuru. Turagushimiye kuri Imana yacu, Imana igororotse. Turagushima kuri Imana ihambaye, uri Imana uko ari uri ejo n'uyu munsi ni kuri kandi nuko uzohora ibihe bidashira. Izina ryawe rero nihabwe icubahiro. Turagushimiye ku byabaye byose, ibyabaye mu gihugu cyacu cy'u Burundi Imana, byose byabaye kubw'ubugombe bwawe, kandi intumbero yawe ni nziza kuri twebwe. Byakoretse byose uhereye igihe twashika muri kino kibanza, ukurindwa twarinzwe ngo abe umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi. Uzobane nawe umurongore, uzomushoboze muri byose bizoba bikenewe kugira ngo ayobore neza ubwoko bwawe bw'abarundi. Ndamusengeye Imana, ndamusabira ngo uzomuhe kugusobanukirwa neza no gukora ibyo ugomba Mana. Azogendane nawe kandi izina ryawe rizokwame ryanditswe kuri we. Uzomugire neza, uzomusiga amavuta, uzomushoboze gukora ibyo ugomba ku murango no mwijoro. Ibihe byose azoguhamagara Mana uzomwitabe, uzomuhe kugira umugisha n'ubwenge bwo kuyobora ibihanga ry'u Burundi nk'uko bikoreye Salomo. Uzomugire neza muri byose Mana, kandi uzokwame hafi yiwe ku murango no mwijoro. Uzomurwanire intambara zose, kandi uzokwagura amahema yiwe. Igihugu cy'u Burundi Mana kizorongorwe nawe, kizoronka umugisha. Yewe Mana yacoraho, turasenze kugira ngo uzohindure ubusa imigambi yose y'abansi b'igihugu cy'u Burundi mu izina rya Yesu Kristo. Turasenze kugira ngo uzorwane intambara zose, ingabo zo mwijuru z'abamarayika zizokwame zikikuje kino gihugu cyacu ku mpande zose.
ingabo zo mwijuru zizodukikuze zizorwanira Uburundi zizorwanira umukuru w'igihugu cacu ndetse n'indongozi zose zizomufasha ngo umuntu wese azoza yiyorobeka uzomugaragaze mw'izina rya Yesu Kristo semana uzomutoneshe nka Dawidi ku murango no mwijoro turasengeye Uburundi mana turasengeye iki gihugu cacu urazokomeza kwesha icubahiro mana turasengeye kana abarundi kugira ngo bahe guhinduka imitima iri mu bwibone mana uyihindure uzoyishiremo guca bugufi no kubahana mana imitima irimwo amacakubiri uzoyishiremo ukunywana no kwemerana imitima irimwo intambara uzoyishiremo amahoro n'umutekano kandi imitima irimwo ububeshi no kwambika nibaramana turasenze kugira ngo uzoyihindure amariba yo kuzuzanya irimwo ubugunge uzoyishiremo urukundo rw'Imana uzobukoze mana turasengeye kino gihugu cacu uzokigirire neza ya masezerano dusezeranira uzoyatugeze ko tukiriho kugira tuzobonesha amaso mana hama ndasengeye umuntu wese ari hano kugira ngo uzomwe kugira iherezo ryiza uzobukoze mana ndasengeye iherezo ryiza ku muntu wese ari hano mw'izina rya Yesu Kristo ndasengeye kandi n'abakozi bawe kugira ngo bagire neza tugihaguruka tuva hano ndasenze kugira ngo twitangira imbere mana ujane natwe muri byose ingabo zo mwijuru ziturongore uturinde impanuka utwanike ko kirazira amaraso Yesu Kristo atubonekeko kandi mana nirijo naryo turarisengeye urakomeza ubane natwe uje kutuganiriza mw'izina rya Yesu Kristo uducurira amabanga igihugu c'Uburundi gicurira amabanga abarundi bacurira amabanga uduhe kumvikana no kuzuzanya mana uzobukoze hama ku munsi w'ejo naho nyene ndasenze kugira ngo uzoduhe guhura twese uko turi hano dukomeye dushima dukengurwa ko watugiriye neza urakoze kuvyumvisa kandi kuzobikora amashimwe n'icoro n'ibi vyawe ibihe bidashira ni mw'izina rya Yesu Kristo dusavye amen twomera Imana amashi menshi murakoze
kutugirira neza uzongera kutugirira neza abantu boye kwiganyira 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 amashyi